mu Burundi ubwa mbere na mbere twari umuryango umwe w'abarundi turi mu itongo rya Burundi Imana yagabiye mu Burundi ari wese w'abarundi bari bunze ubumwe indongozi zimaze kuja mu bigirwamana zimaze kuja kuraguza Imana yacifata ingingo iradu. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse e-mail holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Imana yaratwiyeretse kuko twarahishuriwe yuko atamugambi mubi Imana idufiseko umugambi w'amahoro kazoza keza no kwizigira. Ivyo twabiboneye mu vyo twahishuriwe ingabire Imana yaduhaye. None mu gusozera iri koraniro nari nifuje yuko ndabahishurira imvo n'imvano ituma yatumye tuguma twitwa igihugu gikene kandi Imana mubona yaduhaye vyinshi. Birakwiye rero ko mwumva imvo n'imvano Imana iduhishurira. Imana igabira uwikunda kandi uwikunda ntimugabira bisanzwe, iramuvotorera iramuha ariko ikamusaba yuko aguma mu nzira zayo, agendera mu ngingo zayo, ahindukiye akaraba iburyo canke ibubafu Imana iramwaka yangabire yantabonwa iba yaramuhaye. Nagira ndabahishurire igituma Uburundi bwarose ingabire ikomeye, ingabire yari gutuma Uburundi kiba ari igihugu ca mbere gitunze. Imvo n'imvano n'iryo sezerano Imana yaduhaye turarirengako. Nguzosesa amaraso y'umuntu ayiwa azoseswa kandi nzoyishuza. Mu Burundi ingorane ya mbere twagize, indongozi z'igihugu zigiriye inama yo gusesa amaraso muri iki gihugu cacu. Ayo maraso niyo yatumye Imana ikiduhuma amaso irarungika amadayimoni yavara akagera kugira ngo atwonone igihugu cacu tugifutanganye. Ngo amaraso nzoyishuza. Ibuka ku ntwaro ya cami, imbere na mbere mu Burundi twararima tukimbura, twari dutunze. Mu Burundi twarahingura tugakora amasuka, tugakora ibikoresho byose dukeneye, twaribazira ibwato, tukikorera byose ivyo twari dukeneye. Mu Burundi twararima tukimbura turagira ibigega kuko umwimbo wari uhari. Hanyuma haza intwaro zishaka gusesa amaraso. Ku ntwaro ya cami umwami mu kwimikwa inka zabaza gushokera ku muntu amaraso araseseka. Mbwira ubwo butegetsi kugira bubeho amaraso abaza guseseka. Hakaba umugenzo wo gushinga icumu, abavanga umwami ashinga icumu ku muntu. Nguwo umuvumo aho watanguriye. Ngici catumye isi yacu itamera.
tukama tubona ikigoyi uko umwaka ugiye, umuvumo nuko winjiye mu gihugu. Umaze kwinjira, musomye mu vyagezwe, Imana yaravuze iti nimwarengana ingingo zanje amategeko ndabageze, nzobanungikira amahanga azobagwanya kandi azobatsinda abagira baja. Kuva umukorona ashitse, abarundi ubwenge bwose bwaciye buyama, abahora bacura ntibasubira gucura, abahora babumba biranka, abahora babaza biranka, byose duca tugenda twese tumeze nk'impumyi. Twagiye tumeze nk'impumyi, amahanga araja ducikisha ibijuju turacika impumyi, mbere aranaduhindura gushikaho twibagira n'ivyo twarimwo. Batuzanira ikintu citwa leta, gica gituma twese duhanga amaso hejuru, ngo hariho hejuru, bose bakaronderaho hejuru, uwuhashitse ntiyigere ahaga. Kuko birananditse ngo nimwarenga ingingo zanje ngo muzorya ntimuhage. Indongozi zose abize barondera hejuru, bashikayo bagumana umwina, baguma barabiyo hejuru, barakakura bitunga Imana yaduhaye kugira igihugu gitera imbere. Ngiyi imvo ya mbere yatumye Uburundi bugira itunga, mugabo abarundi ntibigira bayimenya kubera gusesa amaraso. Imana iriko yishuza amaraso y'abana b'abarundi bishwe kubera umugambi mubi w'indongozi. Ico ni cambere. Ubugira kabiri, ngira ndabasabe umukozi w'Imana dusomere mu gitabo ca mbere c'Abami, kuva ku murongo mu kigabane ca 11 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 4. Igicumuro kigira kabiri cakozwe muri iki gihugu cacu, kuja gusenga ibigirwamana. Indongozi z'igihugu zatanguye zigenda kuraguza, zisenga ibigirwamana. Kubera iki? Kubera amaronko baba bariko bararondera ngo bibohere kuri ubwo butegetsi. Dusubize inyuma amaso gatoyi, Imana yari yaravuze yuko uzoba umwami kizira ikaziririzwa ko agira abagore babiri, agira umugore umwe. Hanyuma Salomo aja mu bagore benshi, baca baramuhindukiza asenga ibigirwamana. Niho Imana cifata ingingo yuko igiye gucamo kabiri ubwami bwiwe. Mu Burundi ubwa mbere na mbere twari umuryango umwe w'abarundi, turi mu itongo rya Burundi Imana yagabiye mu Burundi ari wese w'abarundi, bari bunze ubumwe. Indongozi zimaze kuja mu bigirwamana, zimaze kuja kuraguza, Imana yacifata ingingo iradusambura, iducamwo imice ibiri nkuko yabigiriye bene Israeli mu gihe ca Salomo. Kuko niho Imana yafata ingingo ngo ubwami bwawe ngiye kubusambura, ariko sinzobigira kubera wewe ukihari, kubera ubuntu nagiriye so wawe buzosambuka wagiye. Natwe mu Burundi nimurabe imvo n'imvano y'ingene umuryango umwe w'abarundi wasambutsemo kubiri, tukagira amacakubiri. Kubera iki? Icyaha kimaze kwinjira, mumenye ko Imana yari yarabwiye Aburahamu iti abawe bazobinyambukira, haheze imyaka 400 bazoheza baveyo. Ati kubera icyaha c'abanyemori kitazoba kiri monogoza, abarundi natwe igihugu cacu gisa nuko bari bakitwatse, nikimenyamenya nuko baza bakimba ubutare bwacu bakigira ntitubone na kimwe. Igihugu cari caragiye kubera amabi twebwe nyene twikwegeye. Igihugu kiragenda barimba ubutare, nta numwe yigeze abibona, barabwiba baritwarira nkuko umenga ntitukiri mu gihugu cacu. Ikindi gicumuro gikomeye cakozwe n'indongozi ni guhahamira amaronko, umwina w'amaronko, gushaka kurya imuvumo. Umwami Sawuli
Imana yafashe igize umuvumo agira umunoho agira umutima muke biranka ko yigumya arabiyora ivyo Imana yagize umuvumo abijaniwe. Amaze kubijaniwe ni Imana yavuze iti ndicujije kubona narimitse umwami Sawuli ati kuva ubu ndakwatse ubwo bwami. Twebwe natwe hari abagiye indongozi zagiye kurya ingitaribwa bafata ivy'abene gihugu baravyigarurira babigira gwabo. Gufata itongo ry'igihugu karigira gwabo karigurisha kushaka. Igihugu riko kigenda. Indongozi ziba ibivumye zikabitwara iwavyo. Hariho umurugaba w'ingabo yitwa Hakani. Uwo yitwa Hakani igihe batera Yeriko abona ibintu vyiza umutima uranka ko yigumya acarabiyora bijaniwe. Abakweza umuvumo bene Israeli barapfa bazira uwo muvumo. Kugira ngo uwo muvumo uhere nuko nawe bamwicishije amabuye. Ntimurabe rero ngo biraba bami gusa, biraraba n'indongozi zose. Mubimenye neza. Ica gatatu gitera umuvumo gucinyiza abene gihugu, Imana iranka agacinyizo. Nico gituma yavuze ngo bazogira abaja bene Israeli ngo Imana nabizobahana. Nico gituma Imana yase ko bene Israeli bataha itabaje guhana Farao. Imana yayivuze ati uzobagira abaja uzobacinyiza nanje zomuhana. Niho yabwiye bene Israeli ati banza mugaruke mu maso ya Farao nanje nzokomantaza umutima wiwe abakurikirane kugira ngo ndamuhane. Niho ingabo za Farao zose zahoneye mu kiyaga gitukura. Igihugu rero gikwegeye umuvumo, Imana nta kibuza ko ikikwaka. Abakanahani n'abanyemori basenga ibigirwamana gushika Imana ivuga iti iki gihugu nzokibaka ndagihe bene Burahimu. Iravuga iti naho uri mwiza guhaye vyiza uyikuye ko igihugu irakikwaka nta kabuza. Ngo murindire gatoyi kuko icaca abanyemori nticari bwimonogoze, nico gituma barindiriye. Natwe rero ngaha mu Burundi Imana iri kwiraduhishurira itwereka ivyo dufise, iratwereka ko duciye ubwenge. Mugabo muraza handitse ngo Imana ntizobandanya yirukana abanyamahanga imbere yanyu, izobagumiza kugira babere umutego n'amakira azobakubita mu rubavu. Nico gituma Imana yagumijeho kakantu kumukoroni ngo leta ngo hejuru, indongozi zose zizaziguma ziraba hejuru gusa ziranka kubona itunga Imana yaduhaye. None kuva uno munsi Imana yaravuze ngo ntimuze musubire mu nzira ya Misiri, no kuvuga ntusubire mu nzira y'igikoroni. None namwe Abarundi ntimuze musubire kuraba irya nyama urya mukoroni yasize amanitse. Iryo nihishurwa ndabwiye mu bintu vyatumye Burundi budatera imbere. Kwaba muri ko muraba hejuru, washika hejuru kahabura ukagumana umwina ukumva uzokumuraba hejuru ukagakuraba itunga isi Imana yashize gaha kwisi kandi yashatse kuri duha ngo turihingure turikure mu bizodutunga vyose. None rero irihishurwa ryaje kugira ngo no munsi Abarundi mwe bashasha tuve ngaho indongozi zibaye shasha, ivyahora bidukwegera umuvumo vyose tuve ngaha tuvyihanye. Uburundi bwarashesha amaraso, indongozi zarashesha amaraso, indongozi zaracinyije, indongozi zarigaruriye ivy'abene gihugu zibigira gwabo. Ngaho ahavuye iyo myidodombo y'ubukene ngo turakenye kandi Imana yaduhaye ubutunzi bwinshi. Harageze rero ko duhinduka. Ubwo n'ubutumwa ndabashikirije ndongozi Barundi mwese. Harageze ko tuba bashasha, dufata urugendo rushasha turaba itunga Imana yaturemeye, twongera dusuzuma ubwenge bwacu kugira dushobore guhingura ibi byose Imana yaduhaye biramira Abarundi bose. Muga ivyo ntibishoboka tutabanje kwikura ko kabi, tutabanje ukihana. Kugira wihanura isuzuma ukemera kabi wakoze, ukemera kabi wakoze kandi
kandi ugahakana kutazosubira ugasaba ikigongwe. Imana ni munyakigongwe, yaratwumviye ikigongwe. Nico gituma uno munsi iriko irabiduhishurira tumenye aho twahombeye. Ntagire umuntu azosubira kurondera ngo yahombejwe na naka. N'umuvumo twikwegeye twebwe nyene. Imana yafata ingingo yo kudufuta mu maso kugira ntitubone n'ivyo dufise yo nyene yari yaduha. None rero mbanze ndabasabe kuko hari igice ca mbere n'igice ca kabiri rero cyo kuza kwishikana ku Mana, tuyinezereze, tuyihimbaze, tuyitambire. Reka ni nko kuyisemba kuko twaramenje Imana mu kuyisemba turayivyinira. None rero nagira ndabasabe kw'izina ry'indongozi zose zarongoye mu Burundi zigakora amaraso, zikiba ivy'abene gihugu, zikaja kuraguza, zasenga ibigirwamana, tubanze twese n'ubudashoboye gupfukama apfume aryama hasi. Dupfukame twese dusabe ikigongwe Imana kuri ivyo bibi vyose vyatumye tutabona itunga dufise muri iki gihugu cacu. Ubudashoboye gupfukama arashaka aryame hasi, yubike inda hasi, aje imbere y'Imana. Dufate iminota 5 y'agacerere, umwe wese yambaze umumarayika wiwe kugira ngo twiyoge ivyo vyaha vyose vyatumye tugira umuvumo mu gihugu cacu kandi twari dutunze. Umwe wese wenyene ku mutima wiwe yambaze umumarayika yigaye, yishikane ku Mana. Dusabe ikigongwe iminota 5, umwe wese mu gacerere apfukama asabe ikigongwe Imana. Hanyuma turaheza rero dutangure kuyishikanako kugira ngo ikunde iturabe ryiza ko twabaye abana bayo. Uwo muzigo twahora twikoreye twageriye dufise ntusubire kutubera umuzigo. Dutangure inzira nshasha, inzira yo kudasubira gukwega umuvumo. None rero ko twagiriwe ikigongwe, reka turero tuninahaze Imana, twegere ngaho twese, umwe wese yumve uko Imana yabaye sympathique imbere y'Imana. Umwe wese yumve ko yabaye sympathique imbere y'Imana. Dukunde twese tuyitambire, duhamagara abamarayika bose iyo bava bakagera baze ngaha muri iri koraniro, dutambe twese gushikana Imana itwenge ivuga iti ndabababariye, hanyuma duheze dutangura urugendo rushasha. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Rumong, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone +257 67 88 0 251 +257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.